kabatari hano murungikiriye link ngiye kuguha tayi mba nafise nimero yawe injira muri YouTube wandike Baho TV International urabona streaming tuko turagira ituri partage uyihereza umukunzi ukunda uyihereza umuntu ukunda nyihanganire gato ariaba abo message ndayihaye muce muyitangana aba sanzo bakoresha za WhatsApp murameza message inbox muce muyitangana mwishire mu group uyirungikira umugenzi izakurinda majana baza onewe no mubihe bidashi izakurinda majana baza izakurinda majana baza none no mubihe bidashi izakurinda majana none no mubihe bidashi izakurinda majana baza none no mubihe bidashira. Haleluya. Imana yambwiye muri iri joro ngo ndabahe iyi message ivuga gutya ng'umuntu ndababwiza ukuri iri jambo ryakire ni gwawe wewe wageze aha cyangwa wewe uri kurakurikirana iyi message ni yawe shano kutayivuga kanya kanini kuko message nivuga umwanya munini oya haleluya Imana yanumye kandi Imana yamishuriye yuko umurozikazi yarakumereye nabi yakuvuye ku gakanu mu izina rya Yesu. Umuntu yari yarigize umuntu ahambaye, yari yarigize ikintu gikomeye, ajya gucisha uburozi kugira ngo akuyongobeze ayongobeze abawe n'ibyawe. Nabonye duhabwa ubushobozi bwo kumutsinda. Narinze ngo murabyumvise, sema amina. Cyewe wankurikira nawe nabonye ndamufata neza. Iyi ni message y'Imana, sema haleluya. Imana yaguhaye ubushobozi n'imbaraga zose wumva itanga zo kumufata mpiri. Sema amina. Uwategura kukwica ni wagiye gupfa mu gishingo cyawe. Uwari yarakwimbiye icobo ni wagikoroteyemo. Umbiza nakubwire ibitangazo. Uyo muntu yahora gukorera nabi kandi akakwihishamo akakwinyegezamo mugendana. Imana yambwiye ngo uraza kumufata. Ararakingira ku rugo rwawe bwaca mu gitondo akaza kukugira inshuti n'umugenzi. Imana yambariye ngo ndakubwire igiye kuguha ubushobozi n'amaso
yo kumumenya. Ariko mwa bantu b'Imana mbibi narinze ngo baza ko mwari kubyakira muhagaze mukavuga haleluya. Uraza kumumenya ibintu yagukoreye biramusubira ku gatwe mu izina rya Yesu. Birakwambira hari ibintu wakorewe, hari umuntu yagiye arakurogesha, yabura imuzu, yabura ubutaka, agira ibintu ajyana ku bapfumu no ku barozi, aravuga ngo ndashizeho itariki nini naka ndamuhejeje. Imana yambariye ngo uyo muntu yabikoze yahangaye ibidahangagwa. Sema mina. Uyo muntu kuva kera muri Israeli, no muri Israeli ntiyari afite uburenganzira bwo kubaho. Ari majambo umurozi afise igikorwa cyo kubuza umugambi w'Imana ngo ntushike ku buzima bwawe. Nico gikorwa cy'abafise kugira ngo ibyo waremewe nubigenderemo. Ariko Imana yambariye ngo kubera ko yigize nka Farao, kugira ngo Abisirayeli bacabuke, byabaye ngombwa ko Imana ibanza igakubita systeme ya Farao ikayikubita hasi. Sema mina. Imana yambwiye ngo ibikorwa by'uwo murozi byose n'inkuba ziwe n'ibitega byiwe biraza gushana nawe. Hari umuntu abyakiriye ngo uyo murozikazi, numvise igejwe uko nyine ngo uyo murozikazi nabonye abantu bamufata yaje atakaza ingufu, atakaza systeme ziwe, aburi yaje niyava mande telesika yabaye. Iyi ni message natumwe ngo umuntu wese ari hano hari ibyo bari baramukoreye byitwa ibirozi n'ibitega, Imana irabimukuyeko. Ega mwicare gato. Ikintu cyose bari baragukoreye Imana yakigukuyeko. Iminyororo, imigozi, amajambo, ibitongerano, Imana yabigukuyeko. Kuvayo 22:18 haravuga ngo nimuze mukunde kumurozikazi agira gute. Kibazo ni musoma Bibiliya. Umurozikazi nimuze mureke ngo agire gute, ngwabeho. Iri jambo narihawe muri nijoro ngo umuntu aza kuza kandi awibaza ko udafise umurozikazi amukurikirana waza ngo ninde nga. Imana iraza kumuguha, uraza kumufata n'ibikorwa byiwe na systeme ziwe. Mugendanye imyaka myinshi utamuzi, mukoranye imyaka myinshi utamuzi, musangiye kenshi utamuzi. Umva, haleluya. Mbere yuko apfa ibyo yari yarazanye wawe babanza bimwimukiremo, yumvirize umunyenga wabyo. Yenda bibabwira atabwo bafise. Yishe abakobwa benshi, yishe abagabo benshi, yishe abasore benshi, yishe abapapa benshi. Nawe uraza ahantu ubugeze wewe, uraza ibintu ubugeze ko wewe. Sema mina. Haleluya.
uyu muntu yakugenda akahuciye hose, aho uhonyoye, aho ubinja kugendako, utukoze akatwica, utupanze akatwonona, gahunda zawe akazonona, imipango yawe akayica. Imana yo mu ijuru yambwiye mw'iri joro, uyu munsi muri iri joro iraza gufata ubuhiri none nuzokumva amakuru yiwe. Umva itangazo, ibitongerano bipfuye ubusa, ibitongerano bipfuye ubusa. Bararose ngo ntuzotera intambwe, nabwo uteye intambwe kimwe, uteye igihumbi, uteye intambwe ibihumbi 10. Tuvuge amina cyane, tuvuge haleluya. Iyo turiko turavuga ibintu nk'ibi, hari abantu bavyuma ko kumenga tuba abantu babi, ntidukunda abantu, dukunda umurozi, tubembereza umurozi. Yica impinja, akica abato, akica abakuze, atamubagira kujya nyene, atamubafise n'ikimana itagiye kumugirira impuhwe. Yishe avenire yawe, uba warageze kure. Yishe mama wawe, yishe papa wawe, yishe abamuvukana, bamwe bahindura ibicucu, abandi bahindura abasazi, abandi mana we. Tuvuge amina. Mumundire nsome undi murongo w'ijambo ry'Imana, muranyemereye? Ibi byakozwe n'intumwa, ni wowe uri kurabwiwe. Umaze igihe kinini mu marira, uyatejwe n'umuntu, akagurisha itongo kugira ngo akwice, akagurisha inka kugira ngo akwice, yatanze ibiguzi byinshi. Imana nayo itanze ikiguzi kuri we, kenda bise neza. Hari umuntu wowe vyakira Imana iri gukorera mu izina rya Yesu. Hari umuntu yari yarakugiriye nabi, Imana irungitse kurisha nka Nebukadineza, irungitse mu ishamba, ikuye mu bantu, yazi ijambo. Nakwambia ibyakozwe n'intumwa. Ngiye kurangiza, ariko hari umuntu Imana yantumye ko ari hano, uzokumva amakuru. Bararindiriye kupfa, bararindiriye kuba ikimuga, ntabyo bazobona. Mina kwambia, bararindiriye ibyago ko bigushikako, ariko ntabyo bazopfa babonye. Agati gateretswe n'Imana ntabwo gahungabanywa n'umuyaga. Sema mina. Wewe kuba waje hano no munsi, ni umugambi w'Imana. Ndakubwira, mwumvirize iri jambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 12:20. Muzi ndavuga hejuru urupfu si umwansi rimwe na rimwe. Urupfu aryo rubi intumwa y'Imana. Haleluya. Urupfu aryo rubi intumwa y'Imana. Haravuga ngo kuri 20 urupfu rwande Herode wawe uramuzi, maze ashamira abo muri Tiro ni Sidoni, nabo bahuza inama baja kuri we, bahongera Burasito umukuru w'abagaranzura umwami, basaba imore
kuko igihugu cyabo cyasuma mu gihugu cy'uwo mwami. Nuko ku munsi washinzwe, Herode yambara impuzu z'ubwami, adyagira ku ntebe y'icubahiro, abacurira amajambo. Abantu barasemerera bati, ni ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Uwo mwanya umumarayika w'umwami Imana aramukubita. Agira gute? Iri jambo mwumve ko iri jambo ritanditswe mu isezerano rya kera. Iyo tuvuga ibintu nk'ibi, abantu bashobora ngo ayo majambo ngo nayo mu isezerano rya kera, ngo Imana yacu ni y'ubuntu y'iki gihe. Oho, hari igihe Imana yihanganira umuntu, ariko iyo umuntu yakomeje kwigira akagarara yica, haragera igihe igafata inkota yo guhana. Uwo mwanya umumarayika w'umwami Imana aramukubita kuko adahaye Imana rurema icubahiro, aturika inyo, aracikana. Amen. Kuko adahaye Imana icubahiro. Abantu ngo baravuze ngo iri ni ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Imana iravuga ati, uyo sinshobora kumwihanganira, ndamwica. Yagwaye kanseri mu misegonda, umubiri urabora. Haleluya. Anda muri mwebwe abantu benshi bafise ubwoba, barara badasinziriye. Ufise ubwoba bw'umuntu yakubwiye ngo nta ntambuko uzonterana, nta hantu uzongerana, ntawe uzonshikana. Kugira ngo uzohashike neza, uzohashika neza atakiriho. Vuga mina. Kugira ngo washike neza, Imana izobanza mukure mu nzira. Birivuga ngo mu mwaka Uziya yatanzemo, niyo mwaka Yesaya yabonye Imana. Mwaka Uziya yapfuye. Haleluya. Ndakubaza, ushaka kugira umusazi, ibanze mugira umusazi, abanze yumviriza ubusazi ngene bumeze, hanyuma ivy'urupfu banze bice biza nyuma. Wagomba kukigira ikimuga, abanze ari kimuga, abanze yumva ubumuga ngene bumeze. Soko bumeze. Amen. Ibyo yari yateguye, abanze abihonjeko, abanze sindiko ndazimura, sindiko ndavuga amazimwe, ariko ndiko ndavuga ikintu Imana yanyeretse. Nabonye Imana ikubita umurozi. Hari umurozi hariya ku gasozi wanyazwi, yigize igitangaza, yigize igikomerezwa. Nimba hano muri gitaramo ka umurozi yigize kagarara, tugiye kumenya ibyiwe mu izina rya Yesu Kristo. Nimba muri Musaga hari umurozi yigize igitangaza, tugiye kumenya ibyiwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kumubamba ku giti. Abo ngenda tanze ubuhanuzi n'ukuri kw'Imana. Umwana yumvise icyo Imana yavuze. Imana iramugukuye ko igiye guhana ibyago n'amakuba. Araza arahuhera mu njya ngo mwese mujye muhitire mwuma, ariko yarabirorereye arabibura. Abana bawe araza arabatongera ko ngo bahinduke ibidebire, ariko arabibura. Abiwe nibo bazohinduka ibirofa, abiwe nibo bazopfa nabi. Abawe Imana izobarinda, umuryango wawe Imana izowurinda. Komera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Icyo yari yaragushinzemo n'ababeshi, nabonye abantu bahabwa inkoni. Kuko nabona abantu umurozi aza ku rugo rwawe atakaza ingufu, byanga ko hava. Nkabona byase ko hava, akwagira guca ugasanga ari umubanyi wawe mwagendana mwasanga, kumbe ni wewe.
yewe yanyinginze ngo ndamureke, namubwira ati sindakureka, ndagukubita. Abantu bose baje, nabona abantu bafashe abantu. Sema mimi nabonye n'umurozi, hari umurozi yaje aza kuroga uru rushengero. Mana yamunyeretse, mbona twamufashe miri, twamufashe aje ngo aje kuroga uru rushengero. Haleluya. Twamufashe tumufata miri kuko yaje imbaraga yari afise ziramuherana. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema amina, sema haleluya. Amazigi haza akaza mwijoro akihindura inzoka akazenguruka urushengero atongera. Uzi ikintu kigiye kumubako? Reka ndakireke. Sema amina. Uzi ikintu kigiye kumubako? Kukiyo bukeye akoresha amareba yiwe akongera agahinduka umuntu. Nabonye imbaraga zimushirana, ariko arihindura. Igipande kimwe kiguma ari inzoka, ikindi gipande kiguma ari wa muntu. Byanka ko agenda kugira ngo tumumenye neza uwo ari we. Sema amina. Yesu ashima cyane. Umva ndakubwira, nimba yahora yihindura imbwa, igipande cyo hepfo kizoguma ari imbwa, umutwe ubumenye uguma ari umuntu, kugira ngo azoci. Umva iri tangazo, yagukurikiranye kenshi, yagukurikiranye imyaka myinshi. Imyaka ibaye 2, imyaka ibaye 3, imyaka ibaye 5, imyaka ibaye 10, imyaka ibaye ingahe agukurikirana, birarangiye. Gari tangazo nahawe n'Imana. Tuvuganira araza mu nzu, yagera mu nzu iwawe akihindura imbeba, akihindura umuserebanyi, bikakugora kuntu umumenya. Imbaraga zizomushirana byange kwahava. Araza mu nzu akihindura inzoka. Sema amina. Wowe uvyakira Imana ibigukorere mu izina rya Yesu, imufate. Ngo nimuze mukunde kumurozikazi abaho, muhagarare tumukubite, muhagarare tumubomore, muhagarare turandure ibitega byiwe yashinze mu nzu yawe, yashinze mu rugo rwawe, yashinze hajya uba, yashinze hajya uryama, yashinze hajya mu itongo, yashinze hajya mu nzu yawe, bijya yakoreye abana bawe, tubishingure tubimusubizako mu izina rya nde, tubimusubizako ibyo yagukoreye. Ugiye kumva inkuru ati naka amekuwa mchao, yabaye umurozi agaragara, akiroga mu ibanga n'abo umurozi nyawe. Agiye kuja kumugaragara, none agiye kwitwa umurozi nyawe, aje kumugaragara amenyekane, ati naka n'umurozi pe, yabaye umurozi nyamurozi, yagiye ku karubanda. Tuvugamina. Umva, bamwe muri mwe mugiye kubafatira mu nzu, aze agere mu nzu yicare muri saro cyangwa kwahava, musohokane mwibarabara ari gusa. Nyumviriza neza, ibintu yari yarashinze iwawe mu itongo ryawe, Imana yabihashinguye mu izina rya Yesu. Imana yabihashinguye mu izina rya Yesu. Abari hano babyumvise bakabyizana bavuga haleluya. Biko nabona ibintu byari bishinze mu mibiri yanyu, Imana iriko irashingura ibibasubizako.
Sema amina. Sema haleluya. Telebush. Duze ibiganza. Sema amina. Sema haleluya. Kiganza kimwe gishira aha, ikindi gishira aha. Jesus. Iyo ngogo iri ku bitugu byawe, iyo ngogo iyo mupfumu iri ku bitugu byawe, ndasenga muri aka kanya, muri iki gitondo, ndasenga muri iki gitondo, ibyo yakoze uretse piano gato, ibyo yakoze ibyo yatongereye ku bitugu byawe, arakuruhije, uraremerewe, nenga wikoreye imizigo, nenga wikoreye imitwaro, umubiri wawe yawurungitsemo amavirusi, uhereye aka kanya ndasenga isengesho rishingura ibyo bintu yakoze, ndashinguye ibyo bintu yakoze, ndashinguye ibyo bintu yakoze, ndabishinguye ku bitugu byawe, ndabishinguye ku izosi ryawe, ndabishinguye mu mutwe wawe, ndabishinguye mu maboko yawe, ndabishinguye mu maguru, ndabishinguye muri wewe, ndabishinguye muri wewe, aka kanya nyine ndabishinguye, ndabisubiza muri we mu izina rya Yesu. Ratalabo sheketelebo. Jesus. Fashe umuntu. Jesus. Biriko birashingukamo. Biriko birashingukamo. Biriko birashingukamo. Biriko birashingukamo. Yelelelelele gumiza, reka gusamara, reka kuraba bari ku ruhande rwawe, shingura icyo gitega ugisubiza muri we, icyo gitega gisubize muri we, kimurungikire, ngicyo kirasohotse, uraza gutakaza ingufu, uraza kumva utakaje imbaraga, la yelelebo sheketalaba ndalamini yasika, ibyari bishinze muri wewe, byari bishinze mu mutwe, byari bishinze ku izosi, byari bishinze mu maguru, uraza kumva umuriro umanutse atalabush. Leka kusamara, humiriza amaso usenge. Shantalaba yasika, wamuroziwe, ntabwo resista uyu munsi. Haya, shinguka ningoga, shinguka. Haya, nguyo muliro. Urekurane n'abana biwe, urekurane n'umuryango wiwe, rekura imyaka yaribaye myinshi, aba basekose, imyaka yaribaye myinshi. Wamuroziwe, ndagukereza umupanga.
aya akuzengurutse kigihe kirekire, akuzengurutse kamajoro menshi, akuzengurutse k'ibitondo byinshi, akuzengurutse k'imigoroba myinshi, atongereye aya mwegeze izi ntebe inyuma, izo ntebe inyuma, abantu bose mwegere hano imbere gato, izi ntebe zose zikure hano, abantu begera, mwese afate isakoshe yiwe. Jesus, Jesus, tuombe dakika ndogo. Abantu muri kuri YouTube muvyumve neza, umurozi arapfa, icyo yari yaratongereye ko cyose. Mwegeze izo ntebe inyuma, mwese afate telefone yiwe, ufate sakoshi yawe, mwegere hano hafi, musogere hapa. Turagomba kurandura ikitatewe n'Imana cyose. Amakanseri yarungitse mu bantu, ingwara yarungitse mu bantu, ingwara ziri mu nda, ingwara ziri mu mutwe, ingwara yarungitse mu bana bawe, ibibyimba yarungitse mu nda, ibibyimba yarungitse mu mutwe, ibibyimba, ibintu bitagaragarira amaso y'abantu ariko bikurimo, aka kanya nye tugomba tubicura urubanza. Jesus, 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 Jesus. Ndabarahiye Imana yampamagaye, icyo yambwiye tegereza kugikora. Now, ubunyene, ntabwo ari ejo, n'uyu munsi nyene. Uyu murozikazi uraza kumva amakuru y'ibyamubayeko, araba umusazi, nataba umusazi arapfa, natapfa araba ikimuga, hari ibintu Imana iza gukora. Jesus, 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 Jesus. Urahumiriza mu gusenga, urahumiriza amaso. Mvuga ikirundi cyumvikana, aho urahumirije, unafunga macho. Jesus, Jesus, yagusize wifumbereje, uba warabaye umukire, ubutunzi bwawe bwose yarabutwaye, ibyawe byose yarabinyaze, arabyinyagira, arabitwara, bihindura ibyiwe. Aka kanya nyenaka, iyi sanye ni turamutsinda. Yatwaye impuzu zawe, yatwaye amaraso yawe, yatwaye umushatsi wawe, yatwaye ubuzima bwawe. Yeboshe, uyu muntu ni mumuduze, Jesus. Nturindire ejo, uyu mwanya nyene hari ikintu kiriko kirakoreka. Yakurungikiye imikoshi, yakurungikiye imyaku, yakurungikiye ingwara zidakira, yakurungikiye ibibazo bidahera. Ndasenga ngo ibyo yagukoreye bimusubirako, Pepashakatalabiadosi, Pepashakatalabaya, Pepashakose, Payasika.
Imana yakubise hasi Herode, Imana yakubise hasi Herode, iraje kumukubita hasi, iraje kumukubita hasi ya mupfumu. Yatwaye ibyawe, yatwaye ibyawe, yatwaye ibyawe. Lel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 e. Hindura ibiganza bishyire ku mutwe wawe. Jesus. Hey hey. Hey hey. No pious. Pious. Popo shekos. Yaguteguriye kukurungikira ibisazi. Ubunyene byamusubirako. Rengana. Reka gusamara. Yaguteguriye kuguhindura umusazi. Hari abantu yarungikiye indwara zo mu mutwe, abaganga bapimye ari ibintu babona aka kanya nyenaka biriko birapfayo. Umurozikazi ariko arakubitwa, umurozikazi ariko arakubitwa, ariko arakubitika, karakubitika. Hehe. Mu minsi 3 urumva amakuru yiwe, minsi 3 tasikia habari, mu masaha urumva inkuru, mu minota urumva amakuru. Get out now. Jesus, 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 Jesus. Cyo bintu bigendagenda mu mutwe, cyo bintu bigendagenda mu mutwe. Sekos. Power. Nguye muriro. Kubera ko ntashobora kubakora ko mwese ngo bikunde, ndatongera kuri ivyo biganza byawe, ndatongera kuri ivyo biganza byawe, ndatongera kuri ivyo biganza byawe, ndatongera kuri ivyo biganza byawe. Nubikoza ku mutwe gusa, nikiri mwino mu kirenge, kiraza kiraza gushikirwa, kiraza guturumbukamo, uraza kumva utakaje inguvu. Baba shakatalado seketele miniasika. Kuna nguvu za ajabu. Pepa shakatalados. Ubunyendere kuba taka kumiza ibyo biganza ku mutwe wawe. Hari umuriro wamanutse muri ibyo biganza, hari umuriro wamanutse muri ibyo biganza, hari umuriro wamanutse muri ibyo biganza. Hari ikintu cyo kumufasha, hari ikintu cyo cyakoreka. Abari kuri YouTube mukoje turiko turakora. La 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 ubunyene icyari munda, icyari mu muhogo, icyari mu mutwe, icyari mu kuguru, icyari mu kuboko. Yebo shekosi. Jesus.
abantu bihishije inyuma yawe bose, abarozi bihishije inyuma yawe bose, abantu bihishije ku buzima bwawe bose, hari umuriro Imana yenyeretse ubohora abantu ku rwego rukomeye. Ibyo abaganga bari baragutangarije byose birahindutse. Izo kanseri, izo diyabete, ibyo bibyimba, ibyari mu muhogo, ibyari mu nda, ibyari mu mutwe, ibyari mu maguru, Imana ikabikora operasiyo spesiyale. hari abashiririshi bavuye mu ijuru, atapayasika. Jesus Christ. Power. Satani atakaje inkomezi, Satani atakaje ingufu, abarozi batakaje ingufu, abapfumu batakaje inkomezi, ibyo bagukoreye byatakaje inkomezi. Cyabindi byari binyegeje hajya mu gitanda, hajya munsi y'igitanda. Iyo ugiye kuryama iminsi yose uca wumvugize krize, igihe cyose winjiye mu nzu yawe uca wumvugize krize. Biratakaje ingufu, ibyo bari baratongereye hajya ahantu ukorera, biratakaje imbaraga. Ibyo bari baratongereye hajya mu itongo, hajya ku kazi ukorera, biratakaje ingufu. Jesus. Nakoze munyemerere gatoya nk'iminota 2 gusa tuzamura ibiga gato. Wino hano wewe Ange, wino hano. Jesus. Kino gicaniro cyica uwo murozikazi, ibyo yatongereye ngo agware umutima wagiturumbuka, ibyo yatongereye ngo agware ibisazi, ibyo yatongereye ngo yiruke mu ibarabara,
cyose atana kimwe kivuyemo ndasenze ngo biturumbuke muri uyu mwana. Muduze ibiganza hingene bariko barasamara abasha. Ndiko ndasengera uwundi ubaza yuko ayo maraso guma mutwara y'uyu mukobwa nimucire birarura, nimucire birarura. Itariki y'uno munsi 20 n'umunsi tariki zingahe? 28. Icyo yatwaye cyose kiragarukanwa mu izina rya Yesu Kristo. Duze ibiganza, duze ibiganza, duze ibiganza, duze ibiganza. Payasika Popo shekus. Bohoka, bohoka, bohoka. Ubunyene ndavuze ngo ubunyene bohoka, ndabitegeka muri autorite. Ubunyene bohoka, uyu munota nyene nkivuga bohoka. Fashe umuntu pepa yasika. Bohoka, 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 bohoka. Imyaka ibaye myinshi ugendana icyo cyago, imyaka ibaye myinshi ugendana icyo cyago. Bohoka, bohoka. Vuga ngo Yesu. Amajwi ni matoya cyane. Vuga ngo Yesu. Tepa shakataladus. Iryo zina, iryo zina, iryo zina rifite imbaraga. Gira umuntu fashe umukobwa. Hari ikintu Yesu ariko arasohora muri uno mukobwa. Hari ikintu Yesu ariko arasohora muri uno mukobwa. Hari ikintu Yesu ariko arasohora. Vuga ngo Yesu. Murakuye murasikazi. Hey. Sebera ngo Yesu. It's a yanwaye. Nibigaruke. Aho yanditse izina ryanje. Darifuse. Hey. Kuchira Yesu. Tuza abo bantu mubagumize hagati gute. Vuga ngo Yesu. Ikinogo narindimo ndakivamo. Yesu. Hey. Zapro dufasha. Urahagarara ukareba. Fashuye. Semera cyane uvuga ngo Yesu. Hey. Ibyo byose biramvamo. Amaraso batwaye ndayagaruza. Pepa shakataladus. Uyu muntu mumuzane na hejuru. Ugumize ibiganza hejuru. Kabo bantu ko mubasenge. Basenge mwanya munini. Jesus. Umurozikazi waricwa. Systeme ziwe ziricwa. 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 Ziricwa.
uyu muntu mu budusi no hejuru. Tiricwa bande ko barasenga ndabukoze. Tiricwa 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 tiricwa. Fashe uwo muntu mumuzi hariya hejuru ujya mukobwa uriya. Chinares Pachinares 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 Pachinares. Ubushobozi bw'Imana imbaraga za Yesu. Pachinares. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ubunyene icyari kikuremereye kiratsinzwe mu izina rya Yesu, kiratsinzwe mu izina rya Yesu. Tera haleluya, tera haleluya. Musore mu rubanza gato, musore mu rubanza mwicare gato. Wagisigowe rekura uyu mukobwa. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. 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 Tak murekure. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Ubushobozi bw'Imana mu mbaraga z'Imana umukobwa abahoke mu izina rya Yesu. Yakira ubuzima. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Yakira ubuzima. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo Yesu, urakoze Kristo Yesu. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Nta bushobozi ufise na bukeya, urekure umukobwa yidegembye. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Mureke yidegembye. Uyu mumama yakira ubuzima, yakire kubohoka, yakire kwidegembya. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu mu izina rya Yesu. Amashimeshi ku Mana yacu. Tuzamura ibiganza ku Mana, tuzamura ibiganza ku Mana. Haleluya, haleluya. Mu buzima bwawe Imana ihinduye ibintu. Ninakwambia ukweli, Imana ihinduye ibintu. Ndavuze ngo Imana ihinduye ibintu. Sema amina. Imana ihinduye ibintu. Imana ihinduye ibintu. Imana ihinduye ibintu. Shetani arapfuye n'ibyiwe byose n'ibikorwa byiwe byose. Iyo tuvuze ngo Satani arapfuye, habapfuye systeme ziwe,
sema amina. Abapfuye imikorere yiwe uratabawe. Narimvuze ngo uratabawe, narimvuze ngo uratabawe, narimvuze ngo uratabawe. Vuga haleluya. Imana ibahezagire. Ari igikorwa nipfuza ko dukora dufatikanije cyane cyane n'abantu bari kuri streaming, bari kuri YouTube. Ari ikintu ngomba ko dukora kugira ngo duhagarike iyi problem yo gucika amatara kuri streaming bigaca bigenda. Iyi problem tuyihagarike mu izina rya Yesu. Haleluya. Dufatikanije cyane cyane n'abari kuri YouTube n'abari hano. Turi gukora igikorwa kitaremereye gitoya. Abari kuri YouTube mu nyumve, tugura ka apareye gakorana najya mu mashine kabika umuriro kugira ngo ivyuma bicitse anatanga yuko bahatse ibindi bijya byuma bibandanye bikora, sivyo? Haleluya. Twe turagura gatoya kangana n'ubushobozi bwacu. Imana kumbure nidufasha tuzoshiraho systeme ishobora kudufasha n'aya matara kaguma yaka, ariko twe turagura gatonya aka ondire gatoya gashobora gutwara 700. Amen. Haleluya. Ako n'umuntu umwe yabashobora kukagura, ariko si dukeneye ko uyu mugisha utwara umwe. Abari kuri YouTube mushobora kugira ikintu mukora, abari hano mushobora kugira ikintu mukora. Abari kuri YouTube nimeranje muri office, ari wotanga mu madolari, ari wotanga mu marundi, ari wotanga 100,000, ari wotanga 20,000, ari wotanga 10,000, ashobora gutanga. Munyandikire umumva icyo yokora, anyandikire in inbox. Simaka bandika ajya muri commentaire, wandike in inbox ari kuri WhatsApp yanjye ndetse ndabibona. Ariko kubari hano abantu 35 twitanze tugatanga 20 700 byo twoca tubironka. Amen. Yenda gomba ndabasengere umuntu yumva ko yotanga 20,000 avyaguruke ndamusengere tugura ko kapare. Iminsi yose dora dukora ibintu mu kwizera, tugakora gato ikintu tukagikura mu nzira. Uwumva ko no musabye ma envelope ushobora kuyaronka ubunyene cyangwa ukayaronka ejo cyangwa ugeza dimanche, tuguhe envelope ugicukora. Wowe uri mu bambere bahagurutse. Imana iguha umugisha kandi Imana iguhereko mu izina rya Yesu. Muze munzanire envelope zihute n'ingogana n'ingoga. Abantu 35 bihuta muze hano ndabasengere. Abo kuri YouTube namwe ndarindiriye kubona message zanyu. Oh haleluya. Ndabonye wemeye 100,000, tumukomera amashi mu izina rya Yesu. Imana imuha umugisha cyane. Ndabonye wemeye 100,000 ikarakurikirana kuva kwasigaye 6. Nyaruka Chachika basenge abafise muce muyashiramo batayafise muzosha muyazana ejo bitondo cyane. Akira tugura ko kapareye amwe abonetse ubunyene twaje no kukaza kugira ngo bamwe bakurikirana nize biracika gurika. Akira nyaruka dukore n'ingogana ndabarekure. Ariko kandi harimo n'abakize bisaba ko bashimira Imana. Ko ndabumvamwe bakize bari baremerewe mu mutwe, bari baremerewe mu nda, ihute bari baboshwe mu buryo bumwe no mu bundi, ariko bumva ko ari Imana yakoze. Akira nyaruka muracicaye. N'abadimire muzanane basi 2 4 6 8 12 n'abadimire muze n'ingoga mwiruka. Abayafise muco muyashiramo tukagure n'ingogana n'ingoga.
isaha ugenda yashizemo. Abari kuri YouTube ndacarindiriye message zanyu. Mungu akubariki sana. Imani igumugisha. Nazindi bahasha. Autaronse. N'abasenke mirengwino. Akuzi kutashobora kuyatanga ntukadutora envelope. Bani ntambara watoye envelope. Yesu ndaguhimbaza ivyo wankoreye, imirimo yawe ma ihora inangaza, wahaye uzi mwebwe mutaje muzoro nkanga reka turonse menshi duca tugura ikiyondirere kinini, turonse make tugura gatoya, kwa hariho nigura 3 miliyoni iraba. Mwarose mwese okay. Nautaronse kandi basenge anje gwanje nzotanga nanje 50 kadusenga ubikunda ko mupfukama mupfukame. Imana irambwiye hari ikintu kigenda mu mutwe no kumva kigenda mu mutwe. Ico kintu Imana irakigukijije. Hari ikintu Imana igukoreye, ndabona ari operation Imana igukoreye mu mutwe. Ikintu wumva kigenda mu mutwe, ikintu kiriyo, kandi ico kintu ni gitongerano, ikintu abarozi batongereye. Shoboka ko ugiye no kwa muganga, abaganga bokibona bakakubwira ati niki, ariko ndumva hari ikintu kigenda mu mutwe wawe, kiri mu mutwe wawe kikubabaje, ariko Imana yo mwijuru hari ikikoze. Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kibaya iberaho sicarimwe, iyo Mana iyo turi tugenda ubona ari ikintu cyari kigiye kubatwara amafaranga menshi mu muryango. Imana yo mwijuru iragutabara. Abaganga bangaha mu Burundi barogiye kubabwira ati cyo kintu ntaco dushoboye, genda hananiye. Cyari ikintu cyari kigiye kubatwara amafaranga menshi kandi kigahitana n'ubuzima bwawe, kandi n'umurozikazi yagikoze. N'umurozikazi yagikoze, yashyize ko karangura, si umurozi w'umugabo, n'umurozikazi amefanya, n'umurozikazi. Ico kintu irakigukuyeko ikimusubijeko. Haleluya. Twatugiye kurangiza amasengesho narakibona, none Imana irakinyeretse ku munota wa nyuma kubwiyi gahunda. Ishobora kuba gahunda ije muri jewe kugira ngo itabare uyu mudamu. Urufise ubwoba bw'ubuzima, Imana iraguteturuye, igukuyeko icyo bari baragutongerereyeko. Uyu murozikazi yabikoze karigamba, yari yaragushingiye igihe, ariko Imana iragutabaye. Ndabona operasiyo ibaye mu mutwe, ndabona operasiyo ibaye mu mutwe. Mwisi y'umwuka ndabona abaganga bavuye mu ijuru bamanutse
yinjijwe muri block, yinjijwe muri block, ariko arakorerwa operation n'Imana. Ibyo bari baratongereye ku mugabo wawe bari babikwimuririyemo. Imana twicaye imbere yakijije wa mwana wawe, igakiza umugabo wawe, nawe iragukijije mu izina rya Yesu. Ntabwo turiko turavuga ibintu byo kugira ngo turemeshe umuntu gusa, ariko Imana yambwiye ngo ntimukemere ko umurozi kazabaho. Uwari yarabirungitse aratsinzwe mu izina rya Yesu. Wari ufise ubwoba, ufise ubwoba ko ushobora kugira ikindi kibazo gikomeye mu mutwe wawe. Imana mbonekera abamarayika bakwinjije muri block. Robo shakatalabaya. Jesus, Jesus, ntuzobikimuga, ntabwo uzobikimuga. Oya, ntabwo uzobikimuga. Never, ntibishoboka. Oya, 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 oya. Imana twicaye imbere irikira kuvura. Aba specialist bavuye mu ijuru. Urakoze Yesu, uzukorera Imana ubuzima bwawe bwose usigaje. Abantu bari bagushiriyeho itarike n'iminsi, ariko Imana iguhaye imyaka myinshi. Umandaguhe isezerano rivuye ku Mana, uzobona abana b'abana bawe. Ndakubwirije ukuri, Uwiteka Imana wakoze byinshi tukabibonera hano ku uyu musozi. Jesus, 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 urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Shima Yesu, shima Yesu. Umuntu wese yaragwaye ingwara iremereye ubuzima bwiwe, yari yarivuje ku baganga hatandukanye, byaranse kwakira. Uhoraho Imana aragucijije mu izina rya Yesu. Imana urakoze, Imana irabakijije. Imana ikurinze kugwara ingwara y'umutima, Imana ikurinze kugwara ingwara y'umutima. Imana iragutabaye. Agarara, agarara. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Mwami, utabaye abana bawe. Urakoze Yesu Kristo, cyubahiro ni kibi cyawe. Ndagushimiye ko wiruye abana bawe, ndagushimiye Mwami, ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Ndagushima Yesu, kuzi icyo ndiko ndavuga. Ndagushimiye umugambi, ndagushimiye umugambi ufitiye robo shakata muganje. Ndagushima, ndagushima Yesu, kuzi icyo ndi. Mana kirambwira ko kuri mwebwe muri ngaho imbere ngo ubwiza bwanyu bwo hanyuma bugiye kuba bwiza cyane gusumba ubwiza bwo hambere. Amahirwe mugiye kugira agiye kuba amahirwe asumba amahirwe mwatakaje. Nama muvyemere muvuga haleluya. Musubire mu bibanza. Uba yayashizemo muri envelope acayisiga, utayafise nazo cyashiramo ejo mu gitondo yiza. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye. Ndagushima
ndagushimiye ufite ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko. Reka dukorere Imana, fata ishikano ryawe dukorere Imana nibona n'ingoga, hanyuma ndabarekure mu mbabarire kubw'umwanya. Haleluya. Ejo tuzosenga kugeza saa moya, turafise anterema, turafise amaziko. Hari mwene data yabuze umushinga nawe wiwe, sinzi ko bari ngaho uriya mu mama, uko bayaje materaniro y'umunsi. Tuzoheza amateraniro saa moya, cyo tugenda ku mpanda. Rero abo bishoboka muze tumuherekeze. Nari namuberetse kwa gatatu, muze tumuherekeze ku mpanda. Reka dukorere Imana. Abadafite amafaranga mu ntoki bashaka gukoresha telefone, nimero niriya, ikode niriya. Mana mu izina rya Yesu, yezagira abana bawe, ubagirire neza, ubaheze umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Tera intambuko n'ishikanwa ryawe, iki giseke hano. Mana iguhe umugisha. Abatashoboye kuronka ayo mafaranga ubu nyene, muzoce muyazindukana ejo mu gitondo. Ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga. Ndagushimiye iyo mugambi ufite ubugingo bwanje. Ndagushima Yesu. Mana iguhe umugisha. Icyo ndiko haleluya, haleluya. Umunsi Imana izoduha nk'ikonje, ari konje, tuzoyibyaza umusaruro, tumare nk'amasaha 6 turi muri deliverance basi, kuko aka kanya katubana gato, umwanya ukabura heze. Deja masaha ageze kure. Umuntu yoba yatakaje amarori akaba ari wayatoye. Hari umuntu yatakaje amarori, sinzi ko yoba yayatoye. Mbaru watoye amarori atari engaya.